tugasozera umwaka wakira igitangaza. Murabona iyi tablet umunsi umwe nigeze kuyitanga ngaha mu rushengero. Haleluya. Ndayitanze cyangwa umuntu asanga mu biro arambwira ngo iyo tablet yawe ndayigomboye. Acha afata amafaranga nayiguze yatswe kuyagwiza kabiri. Acha amafaranga caraja mu rushengero, tablet yanjye ndayitaha. Haleluya. Iyo nayirekura ubwami bw'Imana nibwari kubakwa. Narayirekuye hama ubwami bw'Imana burubakwa na tablet yanjye ndayigumana. Ubu numva nayirambiwe ndayitanga, uzoyigombora sinzeme kugira ngo nje ndonke iyindi yiruta. Ari numva nkikunda nyine ndavuga ati ko nkikunda asubiza naje. Dusome mu gitabo cya Mariko 5. Abamizisiye Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Amen. Ndabasura 10,000 byabakwiye. 10 nimugura amazi. Mucisha ku wepfo ruguru ukabaza. Ivyabaye. Ngende muze kugura amazi munaza gusangira. Ntacyo bitwaye. Akavuye ku mukunzi ni kaba gato. Karaba gatose. Kuko kabakangana kose ukajyushima ukanezerwa. Amen. Muze kunywa amazi. Ariko abaririmbye nzoba utaha. Po namwe mwakoranye. Mureke nzoba utaha sivyo? Naherewe. Sigaranye nanje amaguru aza kunshikana muhira. Amen. Ze munyibutse nzoba 20,000 dimanche nzoba. Murabizi ko ndiko ndategura umunsi mukuru wanyu wo kurya intama. Ikondo tuzojya kondo n'ububamo tuzokwesha bwa bubamo bumwe bungana gutya. Tujye tunezerwe dushimira Imana. Utaraza mu baririmbyi mumbaze. Sinzi curindiriye. Naco nari nziko tuzobikora mu kwezi kwa 11 nani byakunze. Naco icutariye uba wibiki. Naho tuzojya mu kwa mbere ntacyo bitwaye. Niho bizoba ari sawa tuzoba turi umwaka. Naho aho tuzojya ariko ndazi ko ndiko ndabitegura kugira ngo tuze twicare zimwe twotse izindi dutogoshe. Abazimu bapfe. Yesu senda abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'abageraseni. Avuye mu bwato umuntu yinjiyemo nimwe mu ihumanye ava mu masenga y'imva. Acara musanganira yaba muri ayo masenga ntiyagira ubakibona ico ashobora kumubohesha niyo woba umunyororo kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi. Y'amaboko akayicagagura y'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zo mutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mwijoro yama muri ayo masenga no ku misozi atakayikebesha amabuye abonye Yesu. Haleluya. Vuga ngo abonye Yesu. Abonye Yesu. Yo, abonye Yesu. Abonye Yesu. Ntabwo yabonye muyomba. Ntabwo yabonye mukuru wiwe. Ariko yabonye Yesu. Yesu. Ndagomba uyu mugoroba ubone Yesu. Amen. Ubone Yesu ahindura ubuzima bwawe. Amen. Abonye Yesu. Akiri kure arirukanga runama. Asemera n'ijwi rirenga. Ati duhuriye hega Yesu umwana w'Imana isumba byose. Ndakurahiye Imana ntumbabaza agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati va mu muntu wamwemi humanye. Aramubaza ati witwa nde? Aramwisha ati Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo ntazirungike muri ico gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Ziramwinginga ziti turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arazemerera izo mwemu zihumanye zimusohotsemo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe zisuka mu kiyaga. Zari nk'ibihumbi 2 amazi araziniga
amen. Akabenzi kaba gahuye n'ingorane. Ububenzi ibihumbi 2 ni murabugo ruhombo Yesu yabateje cyane. Turagomba uyu mugoroba Yesu ngo ateze uruhombo abadayimoni. Amen. Turagomba Yesu ngo ateze uruhombo abadufashe. Amen. Turagomba Yesu ngo ateze uruhombo abatuzibiye. Hallelujah. Izina ryande Ya Yesu. Muko zori wicaye imbere wambaye impuzu zimeze neza. Uranyuma wambaye impuzu igira hejuru. Uracyumva muze mwicaye imbere mwambaye impuzu zimeze neza. Sivyo? Ndakuvuze muri rusange ariko ntacyo bigutwara. Se mwambara neza, nambaye impuzu zibakwije. Ibyo byiza by'abana b'Imana. Haleluya. Mwana w'Imana ategerezwa kubohoka no mu myambarire. Ukambara impuzu zigukwiriye, mu nyifato. Erega ngaha ni muri repentance. Uzi kugiye muri repentance ukagenda witeguye. Wo nk'ubu twokwatsa umuriro. Tukiwasha fire. Ubona ibintu Nasambuka. rero turashaka tubarere nk'abana bariko baraja mu ijuru. Se muza mu nzu y'Imana mwambaye impuzu zibakwiriye. Ndende zikwiye. Imana. Haleluya. Neza wowe. Mwambaye neza. Amen. Hari n'abambara zirezire ubwo ugasanga zifise gasoro. Ugasanga iramufata kibaza. Nagapira. Nakabumbu. Tezo kwambara impuzu zimeze neza. Ego ziri ku ndiri mugabo zidasamaza. Tuvuta twacu ni mudusese. Tuvuta tuturonka bitugoye. Haleluya. Tuzamura ibiganza ku Mwami. Nibaza ko mudatsitaye. Oya. Nukugira ngo mwifatire. Bana umuntu ashobora kwambara impuzu. Nabonye umuntu muri ville. Yambaye ijipo ndende. Ijipo ndende. Mugabo ifise pasuri va igashika. Igendera cheza kwasa. Numva arambaye impuzu ni ndende mugabo igendera gira. Tegezo kwambara neza nk'abana b'Imana. Kuburyo abantu bakubonye batarabaza byinshi avuga tuyu muntu cyukuri ari karaca mu ijuru. Nagakiza kacu katagaragarira mu myambaro ariko naco ni kimenyetso kimwe kiranga abana b'Imana. Haleluya. Amen. Kiranga abana b'Imana. Kwambara neza. Ugasanga umuntu yambaye impuzu nziza kandi akaba agenda kuyigurira akaja mu iduka akagura impuzu ifite ukuboko kumwe. Mukono moya niko bayita. Kuboko kumwe. Uyibona ugatanga amafaranga yawe. Mu munsi mwoza no muri eglise mugasanga nambaye ishati y'ukuboko kumwe. Mumva byo bigenda gute muca mwiruka. Cyangwa mwoca nawe mugenda mugasoresha ko nyiti byahindutse ubu rero pastor atweretse model. Haleluya. Amen. Tugwiriye kuba karorero muri byose. Mu nyifato, mu mikorere, mu nyambaro, mu mvugo no mu gusukisha imishatsi. Ari umuntu asukisha umushatsi ukibaza uyu muntu. Mbona asukishije Rihana. Rihana we urazi. Ijya kwa Feri Rihana we urayizi. Rihana. Uraba Rihana. Ajya ntabwo bapfa kugira ibintu gutyo gusa. Bagira ibintu kuri gahunda, bagira ibintu ku mugambi baba bahawe. Nawe ugacabona ngo birajana. Agaca gafuka mu maso. Ngo ni Rihana. Uzohanuka. Mwambare neza, mwifate neza. Haleluya. Ndari ibintu abana b'Imana batemerewe n'abandi bose baba babikora. Urabona aho hanze bashobora kugenda bakaguconga amenyo bakaguha inyinya utayifise. Imana yovyemera. Ngende ngirisha inyinya nk'ijya nuze byagize nani.
kandi ako yifitiye inyi aca ngenda bagaca bayakata. Ntibishoboka. Bobinkore mugabo ntabwo vyemewe nk'abana b'Imana. Birivuga ngo byose turavyemerewe ariko si byose bitugirira ikimazi. Tuzogira ibintu by'umumaro bifasha abantu, byigisha abandi. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ingene mwimosha bigiye kuba bifise gahunda. Isanga umuntu yagize neza ikintu twokwita nka montagne, kibaza wo n'ubundi mutwe ugira kabiri aragenda. Okay. Haleluya. Ibintu tudakora namwe nimukwiriye kubikora. Inko twagize kwafi imeze gukirengetse namwe muze muyikora, ariko ibyo tudakora nimukwiriye kubikora. Ukwiye gutwigirako. Bwana sifiwe. Amen. Niyo kwafi yawe yitwa gute? Bogi derrière. Ariko abajene muri beza kwe. Musore umwe yigeze kumbwira ari muri Mozambique, arambwira yari yaje muri duka nari ndimo, yisize kanta arisiga super black, arisiga mutwe nyine arawutotobeka. Arambwira ariko wewe ntuziga aho kigeze, urazi ko ari gihe uzosaza umutwe ukawusiga utagisigika, tibura kwisiga hakiri kare. Uwo musore niko yambwiye, kwifuka uryoherwa hakiri kare, ugasambana hakiri kare, ukaborerwa hakiri kare, ugakora ibintu byose hakiri kare, ngo niwamara gushira ingufu ngo bizogenda gute. Yambwiye nyamuntu, ndamubwira ati ntacyo uvumbuye ibyamaze kuvumbuka. Egari umuntu akora amafuti akibaza ngo ari ibintu bishasha azanye. Yo baso wawe n'abasogokuru bawe barabivumbuye, barabikora, bararuha, barabita, byarashaje. Zambi nazeka. Mwari muzi ko ibyaha bishaje cyane. Ntabyo uvumbuye. Ngo mvumbuye style deshire, barambaye amadeshire basokuru bararuha. Haleluya. Ntabyo uvumbuye nabyo. Uwo kuvumbura ni Yesu. Uwo kuvumbura ni Yesu. Amen. Nasaza natagaciro uko yarejo n'uyu munsi ni kwari. Mana yaje we. Ntacyo uvumbuye nagishasha. Nubona ko twakoze amapodium, turyoherwa ngo dukoze amapodium meza. Ibi barabikoze abazungu hirya no hino mu yandi ma eglise, natwe gutuzanya bishasha. Amatara yako byaheye nitwe bambere se barabikoze abandi. Mushasha ni Yesu. Simeni haleluya. Amen. Ukunde Yesu, mumubemmo nawe ababemmo ku buryo bakubonye badashobora gutandukanya na Yesu. Bavuga ngo turabonye Yesu ararenganye muri kariki. Mumubonye ararenganye kurikira murabe basanga ni wewe urenganye. Bagusomyemo Yesu. Haleluya. Amen. Ujye urengana bati turabonye marayika arenganye. Ari genda urabe asa na marayika. Yo Paulo turamubonye. Mumubonye kujya gatatu. Paulo nyene wa wundi Sauli yego ujya nyene. Kuko ivyamwa wama ni nk'ivya ba Paulo bahora ba Petero na ba Yohana. Amen. Mwampara ubwiza bw'Imana. Wabonye Yesu. Haleluya. Ubone Yesu. Ubone umufasha mu buzima bwawe. Ubone uwo kugushikira mu buzima bwawe. Amen. Kubona Yesu bituma amateka yacu ahinduka. Kubona Yesu bituma ubuzima bwacu buhinduka. Kubona Yesu bituma imvugo zacu zihinduka. Kubona Yesu bituma ingendo zacu zihinduka. Ugasigara uvuga nkawe. Ukobwa umwe yabajije Petero ati wewe ndakubona uri umwe muri bo. Ateka wagakobwa we nawe nziti ko tumva imvugo yawe imeze nk'iyiwe. Ndagomba mugira imvugo nk'iya Yesu. Mugire kamere nk'iya Yesu. Mugire inyifato nk'iya Yesu. Mugire imikorere nk'iya Yesu. Bakubonye ntibagutandukanye na Yesu.
tuzamura haleluya. Haleluya. Yesu agushingira intare nawe umushingira intare. Haleluya haleluya. Abantu baguhindukirire niwe ntubahindukirire. Ntubahindukirire ahubwo baguhindukirire, bahindukirire Imana yawe, bahindukirire Yesu wawe, bahindukirire inzira uri kurajamo uri kuracamo bayicemo nabo. Haleluya. Mugire imico myiza, mugire imyifatire myiza, mugire imivugire myiza, ku buryo abantu bababonye bahimbaza Imana. Bahimbaza iki? Imana. Tugiye kurangiza, nta byinshi bifise byo kuvuga, sabe mwene data garuke hano tugira akantu gatoya nyuma dusenge Imana. Amen. Mushaka ibindi bisumbi iri jambo riramaze rirakwiriye. Avuze gatoya tuvyinira Imana gato amanisha ndabasenge cyo twitaye, kandi mukomeze kwitegurira Noheli. Noheli bayita Noheli, mukomeze kwitegurira umunsi mukuru wa Noheli. Uzoba ari ibihe bidasanzwe, uzoba ku munsi azoba ari ku munsi wa gatatu, nivyo uzoba ari mercredi itarike 25 kuri Noheli. Kuri bonane tuzokesha umuriro uzaka, umuriro uzaka hano ku Musaka. Done tuzicara mwibaraba tuzi umuriro uzaka kuri bonane. Vuga ngo he Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje. Bega umunsi fate amamikro turirimbe gato byazimye. Yewe wa musore uratugiriye nabi, muhaguruke turirimbe gatoya nyuma tubarungike. Amarembo niyugururwa, Yesu umunezero tuzohabonera. Amarembo niyugururwa, Ibaneza imuneza basimu. Amarembo niyugururwa, mikrofoni tavuga neza ituyugara. Tuzahabonera. Amarembo niyugururwa, amarembo we, amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Ese yewe mbese umunezero tuzagira. Amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Mbese umunezero tuzohabonera. Amarembo niyugururwa. Kandi umuntu akaririmba nabi. Amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Mbese umunezero tuzahabonera. Amarembo niyugururwa, amarembo we, amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Mbese umunezero tuzahabonera. Amarembo niyugururwa. DJ uri gukora iki? Uri kuducereza. Abariko bavuga nabi bakuremo.
kudutesha umwanya kuducereza. Niharirimbe uyu n'uyu